Kajanine ntiyanabayeho ntiyabayeho namba yarabayeho nawe si yari umurundi si uravyumva neza akaba yari umurundi nawe yarapfuye yongera azukira mu Rwanda Joachim friend of cyazo mugira nk'abagogo canke bavava politiki y'u Rwanda ndibazurayizi mu gihe mudahuje mind mudahuze physically mu gihe mudahuje mu gihe ucitwa intera hamwe ari ikintu bagukorera bakukosora ni benshi bimaze gukorwa uyu mugabo wo mu Rwanda President Paul Kagame yabonye uri umuntu ugomba kumumenasa ibyo ibinyuma vyofe tubishira habona mu Rwanda hari ikigo kirimo indaya ziko zirakorerwa amahugurwa cyangwa ziko zirahabwa formation kugira ngo zize kugwisha abagabo mu karere cyane cyane abo mu Burundi bazonze u Rwanda barobujije opportunité zabo zo kwiba urumva ibintu bitwenge n'ivyanyavyo mu Rwanda hariko haba training bariko bara training abana b'abakobwa ubusambanyi burye nyambu no musaje ngaha mu Burundi agahura no mu cameraman wawe amusomye gusa ishana zoba ririye ubwo nyina zoba Yaganawe TV. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko mumeze neza iwanyu mu nkundire ndabashimire cyane ko mwarahisemo gukurikirana Yaganawe TV ibiganiro byacu ndizera neza yuko bigenda bibafasha mu buzima butandukanye mu nkundire ndabakire muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho ngiye kuvugana n'umupatriote nkuko mumubona imbere yanje ariko imbere yuko ndamuha ikaze ndagusabe subscribe mushasha ubonye isheni rya mbere kugira ngo ibiganiro byacu bizoze biragushikira ku mwanya kandi bikiri bishasha umundi uzo kunsigira ka like kugira ngo mbone yuko uri intéressé agakomanta utubwico dukora ico twohindura canke ico wiza mu kiganiro intererano n'ibindi muri commentaire n'ikibanza canyu kugira ngo mu bitumenyeshe ndagusaba gusangiza ikiganiro mu gihe uba wagikunze ni inama yawe rero muri ko murumva ndabahe ikaze muri kino kiganiro ncere mpa n'ikaze umupatriote wacu karibu cyane murakoze cyane kumpa ikaze kandi ndamutse ariko baradukurikirana aho baherereye hose hariho benshi twavanye hagiye hatandukanye kuko twebwe turakora ku biganiro nabo ndabaramukije baze tuganire muri commentaire kandi nkuko babivuze basike subscribe n'aka-like yeah ego nkuko twamaze gutangura ikiganiro iyo bimeze neza don't ntiwirushe okay ko bimeze neza ni sawa kandi nkuko wamubimbira bitameze neza ngira ngo umuntu yoba yavyumvise byoba byadushikiriye so mu kiganiro bimwe mu biganiro wakoreye nganye ne kuri Yaganawe TV twaragiye tuganira kuri byinshi ku bantu bagambaniye Burundi byinshi twarabivuganye ko turavugana kuri Kanjanine aho benshi batavyakiriye neza bavyakiriye neza gute baravuga ati umuntu akuze quand même umuntu akuze wowe uri muto kuri we bisa nkaho uba waramuburiye indero birumvikana mbega wowe wavyakiriye gute kuvuga yuko ari umuntu akuze none bamuburiye indero novuga ko ari kwihenda cyane kuko buriya umuntu niwe yihagateka iyo kiriyatse abantu barakakwaka wiyambitse urubwa urabimbura no bivanye n'ivyo yakoze simbona yuko ari umurundi yoza kujajinga avuga ariko navuze ibintu bitari ivyo kuko natanze reality natanze ukuri kwavyo kandi benshi barabizi vyabaye rero iyo mbwiye yuko Kajanine namurengereye nuko niho novuga ko yapfuye uko Kajanine twe twamwize mu bitabo mugabo kugeza ino saha ntabwo twari bwamubone mu nce ngo aje kuvisita mu Burundi urumva rero Kajanine kadafate ko yapfuye yazukiye mu Rwanda sivyo hama abantu baza kujajinga nabo kumbure barabonana nawe je nta wenzi ndamwumva mu bitabo kujya numva Samandari kujya numva Inarunyonga urumva kujya nyine niko ndamwumva rero Kajanine ntiyanabayeho namba yarabayeho nawe si yari umurundi si uravyumva neza akaba yari umurundi nawe yarapfuye yongera azukira mu Rwanda nuko no bisigura hama bavuga ko namutereye indero naho birumvikana umuntu wese yakira ikintu bivanye nuko mu mutwe wiwe hifashe muri uwo mwanya sivyo ko ibi biganiro nababwiye ko tubibaha
abantu batandukanye kandi bafise gutahura gutandukanye. Rero yego cyane kugira ngo wumvishe abantu bose kandi simba nje kubiva kugira ngo ndabumvishe, ahubwo je ndababwira ukuri kwiwanje, nawe ubona ukundi kuri wovuga ukaza muri commentaire kugira ngo mbeshutse. Yego merci. Kuri wowe rero ka Janine yarapfuye, abantu muri commentaire mu office ka Janine navuze ati ka Janine nyamba yari umurundi yarapfuye, ubu yoba yarazukiye mu Rwanda rero no ntabyo nzi arashobora kuba yaravukiye mu Rwanda, uko twe twumva ka Janine nta naime tuweze tumubona mu Burundi. Ni uko yoba ameze nka basamandari canke bayina runyonga atigeze abaho, akaba ari inkinamico y'ibiriko biraba. None samandari we twamize mu gitabo, warumvise umuntu yamubonye amasomo yawe n'aka Janine kadufata uko rero. Muga nyamba yarabaye mu Burundi ubu n'umuzimu. Sinzi cyo gitahuriza. Ya reka twibandanirize n'ikiganiro cacu, kandi muri kimwe mu kiganiro watanze ngaha waravuze ku bandi tubona baguma baja mu Rwanda, benshi baranakurondera, muri bamwe muri bo barakubwira ibyo bariko barakorayo. Reka tuvuge ko hari abandi tubona baguma bagira amavibes bagenda bagaruka, ariko ibikorwa byabo ntitubibone byagiye habona, tukaca twibaza umutima none bariko bakora yiki. Mbega aho woduha umuco mu bisanzwe naye ndabibona kandi bajya babikora benshi turavuga muganye nkarabisha amaso, nkaraba misi yose udustati twabo buja Kigali, ndagiye Kigali, urumva misi yose nkavuga ati ego basi ni entertainment nta politiki bamwo, nubwo ibihugu vyawe bibanye nabi bategeza kuza baragendanira kugira ngo bashobore gushira ubumenyi hamwe, donc bakora ikintu kizima. Mugabo ukasha dutangara abo bantu bariko baragenda, ico tubona gusa n'amafoto gusa babagiye gukora collabo z'amafoto. Reka nze kwifotoreza kuri Papa Sava n'umustar, reka nze kwifotoreza kuri Nyakso, urumva nizo nyamba nizo bibebajanyeho, nibaze baragira montage basi baze bari hagarika hamwe n'abo star batarinze guturira amatike yabo. None jo akimumbura kabagiye kuri kimu Rwanda, je sinda mugaba sindi no mu buzima bwiwe, mugatu mumenyereye umwartiste asohotse twitega ikintu gishasha agiye guhereza abantu bamukurikirana, sivyo ni igiki jo akimara karaha abantu ariko araha amafoto ngira arashari karategura imyaka ingana muga ivyo nitwo bitarandira. Joachim friend of Jazo mugira nka bagogo canke bavava, politiki y'u Rwanda ndibazura yizi, mu gihe mudahuje mind, mudahuze physically, mu gihe mudahuje mu gihe ucitwa intera hamwe, hari ikintu bagukorera bakakosora. Ni benshi maze gukorwa arakantu tuzatahuye tubere yuko bajya bagogo baguma bapfa mu Rwanda. Bijya biri politize, bijya birimo politiki. Ariko abantu nk'abajya bashaka muri politiki mu Rwanda nibafyina rero. Mu Rwanda bakubwira ko nisazi bayicisha inyundo. Bonjour. Rero ibintu byo gufyina hariya nta bibaho mu Rwanda. Rero dushobora gusanga nawe bamukoresheje nk'ibyo bakoresheje abandi, kuko ni n'umurundi ni intera hamwe bashobora kumukoresha ibyo bashaka ugasanga ibintu bigenze nabi. Mugabo ubu aracaje aracikubita mu Rwanda umengo ni wabo no mugafendofe azotuzanira bishashangira, reka turindire. Twabonye benshi mwatanguranye runo rugamba wo kuvugira igihugu cacu canke kubuzabuza ibinyoma bimwe biba biravuga ku Burundi, twabonye mutangura muri benshi, ariko bamwe muri bo twabonye umenga barabivuyemo nk'abandi. Turamakara rero ndakunda example cyane bamusomeni basimbizi bamisomeni balinka baminyoni tuko turabona cyane. Mbega zoba biriko biva kuki? Ibi bintu tukibitangura umwe wese yabitangura atanumwe avuganye n'uyundi, bivanye na situation igihugu twari turimo ngaha mu Burundi, urumva rero biragoye cyane kwinjira mu muntu kugira ngo umenye ikintu cyatumye aza muri bino bintu, kugira ngo yifadikanye n'abandi muri urugamba. Kumbure arashobora kuba yaraje muri ibi bintu yibaza yuko azoronka support bakamuha amafaranga, leta ikamwapuya mu gihe bitandukanye. Mugabo amaze kubona ico kintu atakihari, iyo sponsor atayihari, agaca bivamo ni mu bwobwe ni mu nzira nyinshi. Cyo gacu usanga yabijemo just kugira ngo ahuma amaso abantu yuko ari umupatriote, kumbe ari umupatriote w'inzara, ko no vyita ari babandi donc abagushuka abantu hagize igitera akabambere mu biruka, sivyo. Ikindi naco
arashobora kuba yarabijemo ugaca usanga arahaze cyane donc ararotsa ibintu byinshi bivanye n'ukuntu ahantu bashima ibyo bavuga ko ibi bintu dukora hari abantu benshi babishima bakagusapotinga mu bigiye bitandukanye urabona yuko n'umutekano uri muri danger akenshi agufasha mu bintu bijanye no kwiyunguruza kwati bivanye n'ibintu uvuga barashobora kugira nabi ugaca usanga hariho umuntu yabiyumviriye yabataye minoti kandi rero imbwihaze ntirarira kandi imbwihaze ntihiga sivyo burya umaze kuba uhaze cyo imera ko navyumva uca wibagira action yiwawe ugaca usanga bigiriye mu bindi canke uko vyama bivugwa uyu mugabo wo mu Rwanda President Paul Kagame yabonye uri umuntu ugomba kumumenasa ibyo ibinyuma vyofe tubishira habona aragerageza kukwiyegereza arafise inasi nyinshi arafise abantu benshi ashobora guca mubwira ngo agire ntakufata nkuko mwavyumvise bo wari karaforoma ngo onindaya ngo zoza go sinzi kumbure tuzogaruka ko mu kindi kiganiro mugamba makuru nzi nuko mu Rwanda hari ikigo kirimo indaya ziko zirakorerwa amahugurwa cyangwa ziko ziragwa formation kugira ngo zize kugwisha abagabo mu karere cyane cyane abo mu Burundi bazonze u Rwanda barubujije opportunité zabo zo kwiba urumva ibintu bitwenge ni vyanyavyo mu Rwanda hariko abara training bariko bara training abana b'abakobwa ubusambanyi burye nyambu no musaje ngaha mu Burundi agahura no mu kameramani wawe amusomye gusa ishana zoba ririye gunyina zobapfuye urumva ni ibintu reni planification mugabo ko byamaze kuja habona Imana kumbure yakinze ko ibeshe se niko yashishije mugambo vyumve yuko mu Rwanda hari abana b'abakobwa bari mu mahugurwa kugira ngo baze gutanga isumu mu bagabo reka dusubire inyuma gato watubwiye en general ndakunda kubaza igituma bamwe muri mwebwe batanguranye nawe nivyo ndacari ngaho nyine ndacari niyo angre ati rero ujya mugabo Paul Kagame canke nyakubahwa President Paul Kagame sindamwubahutse kuko ni Sebanyarwanda mugasinzi hari Sebanyarwanda umuntu niyo tuvuga ati ni Sebarundi ni umuntu akomeye cyane kuko umuntu atwara igihugu cyose ndamuvuze mu buryo nshaka no ndamuburiye indero umuntu wo mu president n'umuntu wo kubaho uko ari kose rero ujya mu president iyo abonye wewe yo kwifashisha aragerageza kuhindisha amahera nyamuvuze ko basimbizi n'umunsi batagikora kumbure ava yarabarondeye turayemera so gusanga ubu yarabakubise iyo noti birangira bihore karakubwiye ati we bihore ibintu ndagutama inoti kanaka kandi inoti ikwiye neza urumva rero mu gihe ibi bintu ba wabijemo nk'umuntu aje kwironderera amafaranga nka business nk'ivyunguka nkuko babivuga bica birangira aho hantu uvuye kabisa rero nitwotangara kubona simbizi yarahoze misumeno yarahoze n'abandi benshi bakorana kumba bashobora gusanga iyo noti barayiriyeko canke nyine babihevye ku bushake bwabo urakoze cyane hari ibiko biravugwa tugitangura ikiganiro nakubajije ati bimeze gute tikirapanze ya ati hariho ibintu biko biravugwa yuko hari abasirikare bararumbitswe muri Russie bashitseyo bashitseyo barabwirwa irengero source iyo nkuru bayikuye wewe uca muri acisunga ibinyamakuru byo mu Rwanda kugira ngo uzane source y'ikintu tugira tuyagiye so uzozura abantu kura source hari inkuru nyinshi bivanye na source zavuye ko tutaziha agaciro ndibaza we sinzi ko dukurana kuri BF abantu baciyo bazanye inkuru bakwiyo bashaka iyo nkuru nituyiha agaciro nyambo no musi bariko ravuga ko hari abasirikare b'abarundi batorotse mbe wavuze ngo bangana umunani batorotse bagiye biga mu Burusi byaje bije mu Rwanda kandi abanyarwanda haraheze ibisi niki bavuye ko bafashe ikibuga c'indege cy'Ubujumbura urumva ivyo bintu gutahura neza atamunenze gutahuza yuko yo ari propaganda yabo cyangwa uweje bwabo wo bihari igituma tuba muri wo vyemera wewe igituma tuba twakuze ngaha ni kugira ngo ushobore kuduha umuco sibyo tubwenye ba ivyo tuba turiko turabona ba abarukuri canka ari binyoma ko si kuvuga ko ibintu byose babica ku mbuga ngurukana bumenyi abari binyoma gusa abari mukuri hari dusanga rukuri nitwa twabazenga nk'abantu mushaka kudutoreza amakuru kugira ngo duhe version nziza so igituma je no biha agaciro zijya mbere zijya kabiri abanyarwanda tuvuze ko ibintu kandi ibyo bintu tukazanga sivyo
sinijya nyuma kandi baracavuga kuko ariko hari abasirikare babo ndi baba baracitse mbere bo bavuga yuko mu basirikare ngo bo batinye kuza kugwana ngo na M23 kiya gisirikare cyabo ngo abasirikare b'abarundi barage guhabwa ngo myimenyerezo ya gisirikare bikwiye kugira ngo baze gutabira bajye abanyarwanda bari muri Kongo niko bariko barabivuga mu mugango w'abasirikare ngo bamaze gushikayo ngo cyambere ngo basanze ngo batogwana ngo n'aba M23 ngo kubera ngo bakomeye cyane urumva mu cyakabiri naho ngo baciye basanga ngo ubuzima ngo bwo mu Burusiya ngo ari bwiza ngo baca bahitamo ngo kwigumira urumva ariko aratanga ibintu bibiri bimeze kusivyo utinya n'ubuzima bwiza birashoboka kuri wewe niko bivuga muga iyo umusirikare w'igihugu yagiye hose banibaza ko atabataye akaranga mutima k'igihugu kuko iyo warinze urahiriye igihugu urazi umusirikare w'igihugu atamita ku mugore cyane cyangwa famille yiwe yita ku nyungu z'igihugu sinzi ko papa wawe yarabusirikare cyangwa wowe warabanye n'umusirikare umusirikare wenyine ni washobora kumara imyaka 2 ataravye famille urumva uno musi kunahuza yuko yoba yagiye mu Burusiya agaca atinya kuza guhangana na M23 nivuye ko umuntu atanakunda famille cyangwa igihugu ciwe ibyo bintu nta gaciro twobiha kuko abanyarwanda ni byinshi batubwira kandi ngaha iyo bavuze iki kintu nuko bafise ikindi kintu bagamije ahubwo reka turindire ibyo bagamije nibiye kubera twe turamaze ni nka coming soon abo banyarwanda bapfuma bategura ikintu kandi barabonye ko twamaze kubafatisha burya abarundi twamaze kubakemura inyuma byabo baragerageza ko iyo nkuru Ruki yarayivuze urya Jantishe do yarayivuze wa mugore wawo wundi avuga cyane yitoboke umwe avuga makuru y'intambara sinkunda kumuyongo ni Scovia mama nta nuwenzi urya yivuze urumva bijya binyamakuru byose bikora ntuzenye bikora inkuru imwe rero mu gihe biciye ku iyo nkuru abarundi kwera bamaze kumenya propaganda y'u Rwanda rije bavuga ati iki kintu cyateguwe deje reka turabe uko bigenda ubundi iyo bagize ikintu nico baba bagomba kudemoraliza igisere cyacu kiri ku mirongo y'urugamba kugira barabe yuko bota morale mugabo ndazi yuko batocibwa intege ni nayo majambo y'izonyeshamba niko no bita canke abo bantu gush bakomeza gukora igikorwa cabajanye muri Kongo n'ahandi henshi mu makungu tuvyumve nk'ibihuha rero ahubwo nibinyuma vyambaye ubusa umva ikinyuma cambaye ubusa ni bene ivyo none bakora mu gisere cyo Burundi barimo mu gisere cyo Burundi barakorayo bo bimenya gute ico nta coba n'ikintu cyo mu buryo bw'ibanga none basigaye bazikora ari abantu b'ibanga nivyo hari tangazo rya ntuzenya urya twaranuze ni prime niyo ngabo ryagihanze barabasikira abantu ngo batoroze abanyarwanda babikura banumva rero cyo bita ku mwanya uko nta nagaciro biba bifise iyo bari kubara bitesha umwanya ntidukunda guta umwanya cyane ngo tuba dufite byinshi byo gukora reka ndakwengurukije cyane rero kuri byinshi tuyagiye ku muco uduhaye nibaza ko bariko baradukurikirana twabwiye ikibanza cyane ko ari mu makomantere mutwadikire ico mushaka ico mu intererano canke ico mushaka duhindura canke ico mushaka ko gikorwa muri rusange kandi bakengurukire n'abariko baradukurikirana oya none ibintu bagomba kumbaza byaheze ndibaza nuzosubira kuhimira je ndashaka no musubira imbaze byose twende tubimaze oya nitwobimara kuko niba hari ibiko biravuga no munsi ejo hashobora kuvuga ibindi none kutambajije sweeter rya mugabo abanyarwanda banyeroje urya raba urazi yuko biguma abantu baguma bafise ko makanya nane bitubwiye okay ivyarabe ndaza abantu benshi baba bakeneye kwimenya ko byinshi mugabo hari ikinyamakuru nazinduye ndasoma bo bemeza yuko leta y'u Burundi yamwishe urumva baranabibonye igihe yamwica urumva iyo ni nkuru kumbure ni wayitegura tuzoyaga ego nivyaba ngombwa ubundi reka nkeguruke bariko baradukurikirana rero nibaza ko tuzoca dusubira mu kiganiro gikurikira tuje kubaha umuco w'ibindi bizaba biriko biravugwa murakoze hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima ndaririmba TV
yaga nawe nk'inshuti yanjye yakaja mu nda iremesha abababaye ikanezeranwa n'abanezerewe ishyura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ikaba kirumara mu nkino no kwinonora imitsi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi hamwe na yaga